horana umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo ko twashikanyijwe na Luka. Ninahazwa mukama. Muri iyo minsi Yesu yavuze ati, muragowe mw'abafarisayo kuko mushikana ituro rya menta n'igisogi be n'iry'imboga zose, mukareka ubutungane n'urukundo rw'Imana. Ivyo nivyo mutegerezwa kugira, mutaretse n'ibindi. Muragowe mw'abafarisayo kuko mukunda ibibanza vy'imbere mu masinagoga n'indamutso ku nama. Muragowe kuko musa n'imva zitaboneka, nabo abantu bakazicako batabizi. Araheza umwe mu bigisha amwishura ati, mwigisha, mu kuvuga utyo natwebwe nyene uradutuka. Yesu aramwishura ati, muragowe namwe bigisha kuko muzigira abantu ku mizigo badashobora gutwara, namwe ntimwikozeko n'urutoki. Dushemeze ijambo ry'Imana. Ijambo ryawe mukama niryo kuri, muri uko kuri niho tubwire beranda. Bavukanye, iryo jambo uno munsi niryo rirorako ibisomwa vyose twazirikanye vy'uno munsi, kuko uno munsi umukama aduhamagarira kuba mukuri imbere yiwe, kuba mukuri imbere y'Imana. Abantu bobo nubwo botubona uko twigenza bakabona umenga ni vyiza, tukanabihishako kenshi, tukabiyorowekako, Imana ibibona imbere muri twebwe, ikabona ivyo abandi badashobora kubona. Nico rero uno munsi muri uko kuri Imana ishaka kutubamwo, iduha inovuga intambwe zidutuma tuba muri uko kuri. Ubwa mbere, kwirinda gucira imanza abandi. Twumvise Pawulo mweranda abigarukako, akatwereka yuko tworeka kubacira imanza, kuko natwebwe tutazocika urwo rubanza. Hanini rero Pawulo mweranda ico yagombye kugarukako nuko muri uwo guca urubanza si ukubwira umuntu ngo we wakoze ibi ngo none ucira urubanza uru n'uburu, ari gucira imanza abandi, nuko tubigereranyako tukabona ngurya n'umucumuzi ngo none nanje ngo ndavye ko mbayeho ngo je ndamusumba, ngurya ko ari umusambanyi ngo ari umusuma ngo jewe ndazi ko ndamusumba imbere y'Imana. Ariko ico aho tuba dutsindiwe n'umukama nuko mw'iteko Yesu Kristo yaduhaye ritarimwo iryo kugeranya n'abandi, ariko atubwira ati nimube beranda nk'uko so wanyu ari mw'ijuru ari mweranda. Ni ukuvuga ubwo bweranda bwacu, ivyo dukora vyose twobigereranya n'ivyo Imana ingene imeze. Kuko ni inkuru nziza tuguma tuzirikana ibisomwa biva mu nkuru nziza ya Yesu Kristo twashirijwe na Luka. Ni inkuru nziza bita y'ikigongwe c'Imana. Inkuru nziza y'ikigongwe rero ni inkuru nziza duhamagarira kenshi tuzoguma muvyumva, kumva yuko ico turi, ivyo dufise vyose, ariko ubwo ikigongwe c'Imana atabwe twari dukwiye. Nimba narabatijwe ni kubwo Imana yagira ikigongwe, nimba no mukristo nshobora kurengera ibicumuro bindi, nuko ni kubera ubuntu bw'Imana. None rero nanje ntaco maze, nanje ndi umucumuzi, ariko nimba ari ivyo nshobora kwirinda, ninumve yuko nanje ataco novuga ngo ndushije abandi. Ico rero batubuza gucira imanza abandi, kumva yuko barya ari baruhebwa, ariko twumve ko natwe imbere y'Imana natwe ataco tumaze co dutuma twishima. Ica kabiri, baduhamagarira kureka kwiyorobeka. Twumvise Yesu Kristo abanza guhambarira abafarisayo, yagumye abahambarira, hanyuma aheze kubahambarira ko batanga amashikano utuntu duto duto, bakibagira urukundo n'ikigongwe vy'Imana. Kuko ngo nabibabwiye muri nkuru nziza iguma igaruka ko igikuru twokora, ico twokora cose ari urukundo twoshira imbere. Mbere n'ivyo tumaze iminsi tuzirikana kuva kwa Mungu, gushira imbere urwo rukundo. Ni navyo uno munsi agumye agarukako, ni navyo n'iyi nkuru nziza iguma igarukako, kuko natwebwe tubaye kubw'urukundo rw'Imana n'ikigongwe yatugiriye.
rero uyu mwanditsi kuko nibo bandika amategeko bakayasigura, nibo bari bayazi bose byose, novuga ibyo n'ibyo, bacavuga ati uradutuka, nawe aciye abereka ati namwe byo muragowe kuko mwigisha amategeko mukigisha ingene bagirira, ariko mwebwe ntimukore na kimwe. Abambere yabageranije n'imva, kuko mu bisanzwe yerekanye ko twege dusayangana inyuma tukigakora ibintu inyuma byose bose bakora ko tureberanda, ariko mu mutima wacu ata rukundo rurimwo, kandi Imana ari ikeneye nyene, ikeneye umutima wacu, kuko nkuko twabwe tubizirikana ibyo byose dukora inyuma n'ivyo Imana yatwerezwa bidushikane ku rukiza rwo mu mutima wacu. Nayo mategeko bizingitirako yari amategeko bakora, ariko yashaka yuko by'ukuri bashika mu mutima. Abakabiri nabo akababwiza yuko bigisha ibyo badashobora nabo gukurikiza. Twabwiye ngo reka kubyigisha, ariko ababwiye yuko bovyigisha bakongera bakanabikurikiza. Kanatsinda Yesu Kristo umwungere mwiza asaba yuko umwungere aje imbere y'intama, intama nazo zikaja inyuma. Suje inyuma yobora, aje inyuma, intama aje imbere, intama zigakurikira, kuvuga zikabona yuko niyo ico gikoko iyo ntambwe yazi imbere iturutse imbere, kuko niyo ibiko ayoboka bacira inzira, abari bacira inzira abari inyuma yiwe izohera kuri uwari imbere, gutyo ashobore gukingira intama ziwe. Ariko ugiye inyuma ziri izo ntama nawe acayigirukira. Nico gituma duhamagare mu byo dukora ko dusabe yuko babikora, ahubwo dukore nabo abari inyuma yacu batubone. Nimba batabatijwe, abatari abakristu, cyo turasanga yuko yemera, nitubabwire ngo jewe ndi umukatolika, ngo je n'umuzeye ngo kora ibyo nkora, ahubwo bambe ngo nukora ibi ngo ndakomye, ahubwo kora avuga ati bwa bundi umukristo ameze kurya, umubikira bwa bundi ameze kurya, ubusengero w'amasenga muri Radio Maria ja muri misa muri Radio Maria bwa bundi ameze kurya, ati nanje nzoja yo kurya. Niko rero Yesu Kristo aduhamagarira no munsi kuja imbere bagakurikira. Kanatsinda ni na Paulo Mweranda aragaruka ati umuntu azoja imbere y'abandi aba ari umuntu atagira amahinyu, ashobora gutunganya ni ukuvuga ashobora gutunganya umuryango wiwe, ashobora gushobora ivyiwe. Udashobora ivyiwawe nawe n'ivy'abandi ntavyo kugushoboye. Ngaho rero mukama duhamagariye ubwa mbere kudacira imanza abandi ngo tubagirize, kuko twebwe twigereranya turabira Imana ariyo yaduhamagariye ko dukurikira, ariko ikwiye kuja imbere yacu. Ubwa kabiri kwemera yuko abandi baturabira ko muvyo dukora tukabaho mu kuri imbere y'Imana n'imbere y'abantu, kugira ngo ibiri inyuma bibe ari byo basanga mu mitima yacu. None rero umwe wese muri twebwe asubire mu mutima yiwe, arabe yuko by'ukuri ibyo avuga n'ibyo dukora ari byo tugendera mu buzima bwacu, tube mu kuri imbere y'Imana, tugire Kristo.